Indundi TV hano turi kumwe na donc aba élu ba Miss Kugasaka 2018 ndabona Miss Kugasaka n'abadofine biwe babiri ndabaramukije mahoro neza mahoro nawe na mahoro murashaka kubidondora ko batashoboye gushika ico gihe ngo bashobore kuassista igihe mwabakubone. Yego nitwa Ishimwe Lizlaja nkaba ndi Miss Kugasaka 2018. nitwa Nimumpaye Yvette nkaba ndi deuxième dauphine Miss Kugasaka 2018. nitwa Laure Diaberi nkaba ndi premier dauphine Miss Kugasaka 2018. Ladia urashaka tubwira experience yawe muri iyo competition donc muri edition 2018. Bon experience nagize narabaye novuga ko nakuyemo responsabilité nyinshi narabaye responsable de moi-même kubera kuba Miss ikintu coroshe urapanga projet hama ukayiplanifya neza ukayirealiza ugahiga vyose. Ego nakuyemwo vision naragize vision gose ngo experience novuga ko nakuyemo. Urashaka tubwira projet yari yahe? Projet yanje yari yo gusubi projet ya bazogakata ntaje. Projet yanje yari yo kongera intege no gushigikira abagendana bumuga ndabereke ko ari abantu nkatwe kuko benshi babona mwenga barakumiriwe muri bo me n'abantu nkatwe. Ico nashatse rero kubagarukana kandi byarakunze. Ego ni giki donc nihe conseil ushobora guhereza uza gutogwa muri iri joro kuba Miss Kugasaka 2020? Bon conseil no muha nuko agira confiance yigira confiance wenyene akabona ko ashoboye naze mva abazomudekuhaje kuko bazoba benshi me yigira confiance abone yuko abamutoye abone ko kubera hari ico yarashoboye kuko ntivyoroshe no munsi uze gutogwaza ko ari mu minsi nyene abimerita aze ahayarize riyo reve yiwe kuko ari mugamba aza gutanga aze uhayarize kugira ngo bazabone yuko ari une fille forte. Donc une fille forte et sûre d'elle. Ngaha turi kumwe na première dauphine. Urashaka tubwira kugira ngo bien sûr elle première dauphine wari ufise projet yari yahe? Projet yanje yari yo kugarukira abana b'abatwa cyane kugarukira mu mashuri. Abana b'abatwa ndumva ko ari projet iri un peu unique kuko abana donc genre ethnie y'abatwa n'abantu usanga kenshi babakumira cyane kandi nabo nyene bakikumira. Ego yari yo kubagarukira ni expérience wagize à part ton projet là donc le projet yari déjà élaboré ni expérience wagize après? Experience nagizemo byarampaye gukerebuka cyane mu mutwe kuko urumva uri kuragira projet biratuma uzurakerebuka cyane udodora ahantu henshi uhiga uburyo kugira ushike ku ivyo bintu. Uti rero nihe conseil wohereza uza gutogwa kuba première dauphine? Première dauphine no muha conseil yuko yobanza kuba fiere kuko umva abagiye kuhiganwa muri Miss kugira tugome muri Miss ariko bikanka gusa akwiye kuba fiere iyo yico kibanza za kuba arimo kacha akurikirana n'ama projet baza kuba yarategekanije ana réaliser na projet yiwe kuko nizo bayatumye aronka place ya première dauphine. Cyane gose tugushimire. Tukumwe na kandi na deuxième dauphine ushaka tubwira experience wagize muri competition ya Miss Kugasaka 2018? Nagize confiance ndabona aho ntari niteze ko nzobona kandi vyanyongereje intege mu cizere cyuko ndumwigeme niyemera ubwanje. Nihe yari projet yawe? Projet yanje yari yo guhimiriza ugwaruka rw'abigeme mu nkino n'imico kama. Mu nkino n'imico kama. Hari sport yari yose ushobora kubukora? Basket na football. Basketeuse niyo mpamvu na projet yawe birajana. Yego. Bon, mwese hamwe les candidates et la Miss en question ni giki donc genre ni giki mwosaba gouvernement kubera nimba mwebwe mwarabaye élu muri 2018 ubu kandi nitwabonye Miss Kugasaka 2019 mais tubonye 2020 ni giki mwosaba gouvernement kugira ngo ntibihagarire ngaha competition ibandanye? twosaba gouvernement nuko babona ko umwigeme ashoboye kumuserukiza agaserukira abandi ndetse hari n'icyo ashobora guhesha nka kongereza iterambere ry'igihugu. Turashoboye ubaho twarikira so tukiri babone ko dushoboye babandanye baduteza imbere. Reka ndabashimire.